tuze kubandanya n'ibindi bisigaye tuvuye hasi mu kumwakira dukomana amashimesha cyane izina rya Yesu. Amashimesha. Amen. Azorobanura sugupfa kujana Yesu. Azorobanura sugupfa kujana Yesu. Omwami wacu Yesu. Amashimeshi ku Mana yacu, amashimeshi ku majambo y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Shengero mwese muhagaze, nagomba dukomera amashimeshi Imana yacu. Imana yacu ni Imana ikomeye. Mungu wetu ni Mungu imara. Nagomba ndagutangarize kuri uno murango. Nataka nikutangazie mchana wa leo. Wumire ku Mana yawe. Ubaki katika Mungu wako. Uzoshika kuco yavuze. Utafika alipokuambia. Uzoshika kuco Imana yakuvuzeko. Utafika kwa alichokusema. Uzoshika kuco wisabiye. Utafika kwa ulichokiombea. Ariko ni waja hirya gatonya. Ukienda pembeni kidogo. Ukanyuranya n'ubukombe bw'Imana. Ukienda tofauti na mkono wa Mungu. Ivyawe bizosenyuka. Ya kwako yatabosi hapo. Mu vyakozwe n'intumwa hahandi nyene. Sehemu hile ina matendo ya mitume. Icyenda sura 9 umurongo umwe wa 36 mstari wa 36 no umurongo wa 40 na mstari wa 40. Amatiche dusenga Imana. Alafu tushukuru Mungu. Amen. Kandi muri Nayoti hari abigishwa Yitwa Tabita. bitwa batabitaga Isobanurwa ngo Doruka. badoruka barahari. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi. Ngo bari n'ibikorwa byiza byinshi. N'ubuntu bwinshi yagira. N'ubuntu bwinshi. 40. Petero arabateramura bose ibitangaza bigomba bikoreke kwa Doroka. Arapfukama. Arasenga. Maze ahindukira umubyimba. Araraba uwapfuye. Ati Tabita. Byuka. Arakanura. Maze abonye Petero. Aricara amashimeshi ku Mana yacu. Kubyo ibikorwa byawe mubyagire gatonya Imana ibahezagire cyane. Kidogo Mungu abariki sana. Kubyo ibikorwa byanyu. Kwa sababu ya matendo yenu. Yacitega ubwoba n'ubukene babivuze. Usiwe na hofu na umaskini leo. Kubyo ibikorwa byanyu. Kwa sababu ya matendo yenu. Yacugira ubwoba. Usiwe na hofu. Ajya uri mu nzu y'imangano. Ulipokuwa huko. Una munsi Imana yavuze ko igiye kukuzamura. Mungu anasema nenda kukilisha. Igiye kukwicarika. Lakini nenda kukalisha. Abatakwemera batangure kukwemera. Ama hukubali wanaenda kukubali. Babandi na babandi. Wale na wale. Batangure kugutelefona. Waanza kukupigia simu. Onarinda kukeneye. Nilikuwa nakuita. Batangure kugusaba umubonano. Waanza kukuomba. Amashimeshi ku Mana yacu. Mungu wetu. Kuri iyi tariki nona munota. Leo hii na dakika hii. Imana yambwiye ngo ndababwire. Mungu amesema niwaambie. Ngo reka kwiganyira. Hata ukata tamaa. Imana yaricishije muri benshi. Mungu amepitisha katika wengi. Kugira mubyumve. Ili msikie. Hari abantu hanurira. Kuna watu ambao wanawapa ujumbe. Bakavuga ngo nuko azi vyanje. Wanasema ni kwa sababu anajua yangu. Ariko nagomba nakubwira. Lakini nataka nikwambie. Wizere. Amini.
ugiye kuba udasanzwe muri Nyabugeni, unaenda kuwa mtu ambaye si kawaida katika ugiye kuba udasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, unaenda kuwa mtu si kawaida katika nchi ya Burundi. Ya majambo abatebaguzi bakuvuzeko, yale maneno waliokuwa wanasema Imana irayakogeje, Mungu anayaosha. ya mazina bakwise, yale majina waliokuita Imana irayahanaguye. Mungu anayapangusa. ngo hari abagiye gusohoka bari bakugariye umugisha. Wanaondoka walikuwa wameziba baba. Petero mu kugira vyuru wari yapfuye, Petero alipomuinua alikuwa amekufa, ngo yabanje kubataramura aliondoa kwanza vya bipagani, upagani kwanza, arabanza avuga ngo nimusohoke akasema ondoka, kuko hari ikigomba gikoreke. kwa sababu kuna bana. Iyo ubonye abantu batanguye gusohoka, ukiona watu wanaanza hari icyo kuondoka, Imana ibigomba ikore. kila macho Iyo ubonye abantu batanguye gutaramuka, unapoona watu hari ijambo ritumva bose riba rigomba rivugwe. jambo ambalo wasikii wengi ambao wanataka kusinenwa. Amashi menshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Ngo Tabita agira arabyuka arazuka kubera ibikorwa byiwe. Kwa sababu ya matendo yake. Reka kurira rero ngo uragowe nta kazi ugira. Acha kulia sasa kwamba huna kazi. Raba akazi kawe. Tazama kazi yako. Akazi kawe ni keza. Kazi yako ni nzuri. Ufise ibikorwa byiza. Una matendo mazuri. Ufise ibikorwa byiza. Una matendo mazuri. Mu murimo w'Imana ukora iki? Katika mambo ya Mungu unafanya nini? Cyane kukwica. Njaa inaenda kukuua. Kubera wataye ivy'Imana. Kwa sababu ulitupa mambo ya Mungu. Nimba uhari rero, kama upo ntutahe imbabazi zabonetse utazagiriye, usiondoke kwa sababu msamaha umetoka bila kupokea. uve hasi wihuse. Toka chini haraka. Uve hasi wihuse uteri ntabwo uze ngaha. Haraka uje huku mbele. Kugira tugusengera Imana ikugirire neza. Ili tukuombee Mungu akutendee mema. Nyaruka winjire, nyaruka winjire, nyaruka winjire bigikunze, nyaruka winjire, nyaruka winjire, nyaruka winjire bigikunze. Tugiye gusenga Imana, Tunaenda kuomba Mungu. tugiye kugurura. Tunaenda kufungua. Hari ibibambazi Satani yari yasize imbere yawe, Unakuta shetani aliyoka mbele. hari ibibazo yari yaguteje muri ino minsi. Anakupa wiki hii. Yakubwiye ngo heba biriya kugira ndakugirire neza, Kufanyia vizuri. ariko aho kuzamuka byateye bisubira inyuma. Baada ya kuinuka rudi nyuma. None uno munsi Sasa leo hii subira wakire, anza kupokea. ukuririmba waruririmba, ugusenga warusenga, ibikorwa warukora nk'ibyatabita byari byarahagaze. Reka ingabire yawe yongere ifururuke, reka inyenyeri yawe yongere yake. Nashukuru walipofuatana watumishi. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Ndakengurukiye abanditsi b'ishengero, Nashukuru waandishi wa kanisa, ndakengurukiye abapasitori, nashukuru wachungaji, ndashimiye Imana ko na mama Apotre no munsi yavuye ku ishuri kare. nashukuru Mungu hata mama Apotre ametoka shuleni mapema. Ndashimiye Imana kubwa abaririmbyi barwanje na Nashukuru Grace, sababu ya waimbaji, imigwi y'abaririmbyi yose Imana yihezagire makundi yote cyane. waimbaji, Mungu awabariki. Awabariki. Ndakengurukiye abajournaliste ba Nayo TV, Nashukuru watangazaji wa Nayo TV. ndakengurukiye abamuzicien, Nashukuru wapiga vyuma. ndakengurukiye kuba Imana isubije mu bikorwa. Nashukuru kwa wale ambao wamerudishwa kazini. Ndakengurukiye kubwa protocol, Nashukuru katika uongozi wenu. ndakengurutse Imana kubw'ishengero ryose. Nashukuru Mungu katika sababu ya kanisa lote. Tugiye gusenga turangiza. Tunaenda kuomba tukimaliza. Yarakoze
urakijije mwami ushobora byose warakoze ibikomeye watanguranye natwe kuva databuja ejo tukirangiza isabato twari kumwe none n'uno munsi watanguranye natwe warakijije abagwaye wabohoye databuja Yesu wakoze ibitangaza watanze umugisha none kibirengeye reka databuja uhabwe icyubahiro